hagiye kwigwa itegeko ritomora neza ibijanye no gukoresha itelefone ngendanwa ku kazi kugira abakozi bose ba leta bakora umwanya utekanijwe n'amategeko. Urwo rwose rugiye kurera umwana w'umurundi rufatiye ku mico n'imigenzo yamyiranga umurundi n'abarundi kugira ngo umwana azovemwo umurundi yuzuye iteka n'ubuntu. Hemejwe ko haba isuzumwa ry'itunganywa rishasha ry'ivyigwa mu mashuri y'abamato mato, ayisumbuye na kaminuza hisunzwe amahangiro y'imbona kazoza y'Uburundi n'abarundi. Uburaro mu mashuri yisumbuye burasubijweho mu ntumbero gukomeza indero y'ugwaruka eka n'uburaro bwa kaminuza y'Uburundi bugiye kugarukirwa mu kugarukana akanovera mu ndero, guhimiriza kandi abikorera utwabo gushira imitahe mu mashure afise uburaro. Hafashwe ingingo yo gukomeza inyigisho z'ubuhinga n'imyuga mu mashure zituma abahejeje amashure bashobora kwitekaniriza akazi batarinze gutega amaso leta ahubwo bakayunganira. Hagiye gutorokanwa ugwaruka n'abandi bafise impano zitandukanye kugira ngo bashigikirwe. Abanyeshure bandika ibitabo bisozera amashuri ya kaminuza canke ibitabo vyandikwa ku bushakashatsi basabwe gukorera ku vyo tujana mu iterambere. Umutekano w'igihugu n'abenegihugu ni karahara mu ruganda ntibacure, arico gituma umwenegihugu wese ategerezwa gukunda igihugu ciwe akongera akakigwanira bibaye ngombwa akacigura. Ubwa mbere hafashwe ingingo yo gukomeza inyigisho zo gukunda no kuzirikana igihugu ku murundi wese. Hemejwe ko hagiye gutangura inyigisho zo gukunda no kundisha igihugu ku kiringo kingana n'imyaka 2 kugwaruka rwose ruhejeje amashuri yisumbuye imbere yuko batangura inyigisho za kaminuza canke baja mu yindi mirimo. Bijanye n'amagara y'abantu kugira ngo agateka k'umugwayi kubahirizwe, hemejwe ko inyubako zo mu gisata c'amagara y'abantu nk'amavuriro, ibitaro bigiye gukurikiranwa cyane z'ibinyubako ziteka. Mu ntumbero yo guhindura ishusho ry'igihugu na beneco, isuku rigiye kuba itegeko ku murundi wese, haba ku mubiri ahabaye n'ahakorera. Hafashwe ingingo yo gukurikirana amakaminuza arimwo igisata c'amagara y'abantu mu ntumbero yo guhinyanyura no gutunganya indinganizo y'ico gisata yotuma tugwiza abaganga benshi bibaye ngombwa tukaronka bo dusagurira amakungu. Hasabwe gutangura kwiga ivyankenerwa vyose bikenewe kugira ngo ingwara zahora zituma abagwayi baja kwivuriza hanze mu mahanga bashobore kwivuriza mu gihugu. Hisunzwe ko mu bihanza amagara y'abantu na cane cyane ugwaruka harimwo ibinyobwa nyovyabwenge bihingurirwa hano iwacu kandi bidandazwa aheshi bidakurikije amategeko, hasabwe ko vyohagarikwa burundu hakabanza kuba ivyigwa vyimbitse kugira ngo umwenegihugu wese atunge yongera atunganirwe mu vyiwe no mu biwe, akongera kandi akishira kizana mu gihugu camwibarutse. Dutegerezwa guharanira ubutungane butunganiriza bose mu ntumbero gukomeza umubano mwiza n'umutekano mu benegihugu, kira noneho abarundi bose barangana imbere y'amategeko.
mu bijanye n'intwari ibereye turemeza ko imbonakazoza 2040-2060 tutazoyishikako tudahinduye inyifato n'ingendo twese. Ubwa mbere hasabwe abarundi bose kuzirikana ko Imana twayihaye ikibanza ca mbere, bayikunde, bayiyoboke mu kuri no mu bikorwa. Hasabwe indongozi n'abenegihugu kuvavanura n'ingeso y'uburyarya, ubunebwe, umwe wese icyo akora kibonekemwo umwimbu. Hasabwe indongozi kubandanya bitaho ibibazo by'abenegihugu mu kubumviriza no kubereka intumbero ibereye mu bikorwa by'iterambere. Hasabwe ko hotunganywa inyigisho zo gukunda igihugu no kugira ubuntu mu kazi ku bacamanza kugira ngo bahinduke. Hasabwa abo vyega ko umugwi wo gutohoza ukuri no kurekuranira woroswa ikiringo ntabanduka, ukanyarutsa ukongerwa sozera ibikorwa bawujeje, kuko imigwi nk'iyo y'ubutungane bunywanisha yamifisi ikiringo imara. Kugwanya, guhana no guhasha bimwe biboneka uwo wese agifisa agatima ko kurya igiturire, kunyuza itungane rusangi no kugira urudandazwa rwo mu kinywabi. Kubandanya gukurikirana abahuza bo ku mitumba mu ntumbero yo gukomeza ubutungane. Kubandanya gukurikirana ibijanye n'agateka na muntu. Gushiraho umugwi w'abahinga bajeje kwiga, gutegura no gukurikirana amasezerano atandukanye leta igiriranira n'abikorera utwabo n'amashirahamwe asanzwe asahiriza mu iterambere. Ubutunzi, amahinguriro. Gukora ivyigwa vyerekana ivyo vyose bishobora guhingurirwa mu gihugu bikongera bigashorwa mu makungu kugira ngo bishobore kutwinjiriza amafaranga mva makungu. Gushigikira amashirahamwe ahingura umwavu ku buryo ku mwaka ugira kabiri, ni ukuvuga mu mpera z'umwaka wa 2025 dushobora gushorera ku isoko mpuzamakungu amatona angana n'ibihumbi 500 by'umwavu. Gutangura ivyigwa byo kwerekana ubwoko bw'amahinguriro yo kubakwa muri buri ntara bivanye n'ubutunzi kama dusanga muri buri karere. Hafashwe ingingo ko haba ivyigwa vyimbitse byo kwerekana ingene amahinguriro yose ya leta n'ayabikorera utwabo yahuye n'ingorane yosubira kunagurwa, gutyo n'akazi kakagwira mu gihugu. Kurosa byankenerwa haba abakozi canke ibikoresho igisata kijejwe ubuziranenge bw'ibihingurirwa mu gihugu mu ntumbero yuko ico gisata kija ku rugero mpuzamakungu. Hasabwe kugwiza umuyaga nkuba ukwiye kugira ngo amahinguriro ariho n'ayari karubakwa aravuka akore neza mu ntumbero yo gushika ku iterambere rirama. Hasabwe kwiga uburyo bwose bushoboka kugira ngo ubutare buterere bimwe biboneka mu migambi iterambere y'igihugu. Hasabwe gushiraho ibisata by'inyigisho zijanye no gucukura no guhingura ubutare mu mashuri yisumbuye na kaminuza. Ubukerarugendo. Mu ntumbero yo gukwega ingenzi nyinshi, hasabwe ko igisata ca mukerarugendo citabwaho gusumba, ibibanza kama by'ingenzi bikanagurwa, uburaro bw'ingenzi bukaja ku rugero mpuzamakungu, hagakomezwa isuku no gukoresha ubuhinga bwa none mu kumenyekanisha ibiri muri ico gisata. Hasabwe gukomeza inyigisho zijanye n'igisata cyo kwakira ingenzi haba mu mashuri yisumbuye cyangwa kaminuza. Hasabwe gutunganya gushasha no guha ubwigenge igisata kijejwe ingenzi nk'uko bisanzwe biri mu bihugu dusangiye akarere. Hasabwe abagwizatunga b'abarundi n'abanyamahanga gushira imitahe muri ico gisata c'ingenzi. Hasabwe ko amabarabara yose yononekaye yosubirwamwo. Hasabwe ko hoba ivyigwa vy'ingene hotunganywa
neza ikibuga c'indege mpuzamakungu Melchior Ndadaye n'ayandi marembo ingenzi zinjiriramwo. Hasabwe ko hoteza imbere ibivuko biri ku kiyaga ca Tanganyika. Hasabwe ko hotunganywa ivyigwa byo kwerekana neza itunganywa ry'igisata cyo gutwara abantu n'ibintu bihuye n'imbonakazoza y'igihugu. Ubudandaji, gukomeza imigenderanire ishingiye ku budandaji no gushiraho politiki tomora neza ibishogwa mu makungu. Hemejwe gutunganya neza urudandazwa rwo hagati mu gihugu. Hafashwe ingingo ko gushiraho umugwi ukurikirana igurishwa ry'ikawa kuva icera gushika ishogwe. Gufasha amashirahamwe y'amakoperative kugira ngo abe ariyo azoza aragaburira amashure afise uburaro n'amakambi y'igipolisi n'igisirikare n'ahandi bishoboka. Igisata c'amabanki, amashirahamwe yo kuguranana n'amashirahamwe gukinga impanuka n'ubwishingizi. Hemeje gutanguza isekeza ryo kwigisha no guhimiriza abene igihugu kubika amafaranga yabo mu mabanki n'ayandi mashirahamwe yo kuguranana. Guhimiriza ko umugambi wo gukoresha ubuhinga bwa none mu kubika no guhanahana amafaranga wokwiragizwa, ibi navyo bikaba vyofasha gutuza ibiturire no gutwara amafaranga menshi mu minwe. Hasabwe ko amabanki yoshigikira imigambi minini kandi yo mu gihe kirekire mu bisata bitandukanye byo kugwiza umwimbu. Gushigikira amabanki yifuza kuja gukorera mu bindi bihugu no gutera intege amabanki amabanki mvamakungu yifuza kuza gukorera mu gihugu cyacu. Kwigisha no guhimiriza bene igihugu kwitabira gukorana n'amashirahamwe akinga impanuka n'ubwishingizi. Uburaro, hasabwe ko guhera ubu haba mu bisagara binini cyangwa bito bito inyubako z'uburaro zizohora zubakwa hisunzwe imbonakazoza y'u Burundi n'abarundi muri ico gisata. Inkino no kunonora imitsi, hafashwe ingingo ko igisata c'inkino no kwinonora imitsi kigiye gutunganywa ku buryo haruhande yuko gifasha kubungabunga amagara y'abantu kiba kandi gisata gisahiriza ubutunzi bw'igihugu. Gutunganya igisata c'inkino no kunonora imitsi byubakiye kuri mukerarugendo, igisata c'ishusho y'u Burundi n'ubuhinga bwa none. Kuko atawutegwa iteka tekeye mu vyatsi, umurundi wese ategerezwa gusukura no gushariza aho aba nahakorera. Kubw'iyo mpamvu hagiye gutunganywa isekeza ryo gusirimuka. Hasabwe abarongoye ibisata by'ubuzi butandukanye ko abakozi bose botonda aho barangurira ibikorwa mu mwambaro ubaranga kandi ubereye nk'uko biri mu bindi bihugu. Hasabwe ko gukoresha ubuhinga bwa none mu bisata byose by'ubuzi bw'igihugu byo bitegeko, imigambi yatunganijwe igasozerwa bidatevye. Hagiye kwigwa itegeko ritomora neza ibijanye no gukoresha itelefone ngendanwa ku kazi kugira abakozi bose ba leta bakora umwanya utekanijwe n'amategeko. Igisata c'imigenderanire no gufashanya n'ayandi makungu, gukomeza imigenderanire ishingiye kukubahana hagati y'u Burundi n'ayandi makungu. Gutororokanya amashirahamwe igihugu cacu gihurikiyemwo kandi gitangamwo intererano, ariko usanga atakarusho kaboneka ayo mashirahamwe azanira igihugu n'abene igihugu kugira ngo ingingo zifatwe zibereye. Ibintu nyamukuru byashitswe ko nibi, ngira ngo turasubira kugaruka kuri bimwe byagiye biravugwa. Icambere dutangurirako niki tuvuze tuti hagiye kwigwa itegeko ritomora neza ibijyanye no gukoresha itelefone ngendanwa ku kazi kugira ngo abakozi bose ba leta bakore umwanya utekanijwe n'amategeko.
dusaba yuko umukozi wese wa leta afitaniye amasezerano y'akazi na leta atazosubira gutondana kwinjirana mu kazi itelefone ngendana, ko azokoresha telefone yo ku kazi, itelefone ngendanwa azosubira kwikoresha amasaha y'akazi ka leta aheze. Bose batangure kukiza uko mu misiza hagiye gufatwa ingingo. Ibindi ni kugarukira ubutunzi bw'igihugu, kwiyemeza kugwiza umwimbu w'ibishorerwa hanze, ikawa itoni 45,000 nivyo twiyemeje muri imyaka 4 igiye kuza. No kuvuga yuko twafashe yuko amafaranga yova mu ikawa yoba yababa amafaranga akenewe mu kugura igitoro hanze, niyo shingiro. Igiterwa civoka twagize mu biterwa njabukamazi, kuko ivyigwa byatweretse mu ngendo twagize hanze mu bihugu byinshi, haba za Buraya, haba muri Aziya, eka mbere no muri Afrika, vyerekanye yuko igiterwa civoka kiba igiterwa njabukamazi kandi barabisaba gose. Twihaye rero intumbero yuko mu myaka 5 twimbura 1,000,000 w'amatoni. Tuvuze 1,000,000 w'amatoni, mwumve yuko uwo 1,000,000 w'amatoni uza kuzana amafaranga mva makungu 1,000,000,000 w'amadolari. Iyo rero ni hangiro twihaye, kandi kuva ku munsi wa mbere tugiye gukwira mu gihugu dusigura iyi migambi yose. Iyindi ngingo yafashwe yo gusahiriza ubutunzi ni yuko ishirahamwe ihimbura umwavu ritanga ushorera umwavu hanze, kubera amashirahamwe ishirahamwe rya FOMI riraheraheza amahinguriro mashasha ry'Ibujumbura ryaraheze, hama iryo mu Kumoso nayo bariko barugara ivyuma. Nico gitabo twavuze uti mu myaka 2 babe bashora 500,000 vy'amatoni ashobora kwinjiza hafi 450,000,000 z'amadolari. Ibi tubivuze kubera ejo tuvuze tuti twebwe turabona ko hariho ikibazo cyo kuronka ibidandwazwa hanze, rero reka tureke kwidoga nkuko twabivuze mu masengesho aheruka, turiko turoga turibira twibirukana amafi mu maboko.